Amahoro ku bantu mwese mudukurikirana kuri Amasinzo TV ku mazina yanje nkaba nitwa Gentil gusa bakaba nitwa Jaja ko bamenyere ku bantu bose banyitwa Jaja hama tukaba dufise umutumire wacu twashaka kubaza karibu murakoze cyane kumpa umwanya hanyuma nanje ku mazina yanje nitwa Ntazo Ines. Okay, Ines. Izina ryiza cyane, izina risatse. Hama Ines tubwire mukora iki mu akazi kanyu ka misi yose? Kuvuga yuko kazi ka misi yose novuga turiga ariko sakazi. Kwiga n'akazi sha. Hama mwiga imanuté université. Ndabona yuko mufite igisuko ni imanuté ou bien université? Ego twiga université. Okay, université. Murumongera université utubahara université afite université ziri henshi tubwira ahantu mu miga université. Hama niga université dirake Tanganyika Kigobe sinzi ko mwamuhazi Bujumbura ke tura. Ego naho. Okay. Ines twashaka kubaza kuri université ubona ugiheza imanuté guhaye diplôme twavuga ni certificat bwa mbere wabibona gute wumvise kumene gute munezero tugire dushize ku manyanga ku byari bimeze? En fait nkiheza imanuté naryoye cyane mbona yuko umengo ndahejeje ndabinezererwa yuko ndose certificat ariko mu bisanzwe ngiye kuraba maze kwicara muhira nk'ukwezi kumwe naciye mbona ubuzima bwo kuguma muhira ahubwo vyiza reka mbandanye ndabe ko norenza kwaya nyine sinabona yuko ari nyine akwiye. Ines ndakubaze ucicaye muhira ese wariyumvira yuko waje university canke wariyumvira yuko wimvira ko swati woguma muhira canke woja ku mugabo kubera abakobwa benshi turamenyereye university sivyi wabo naho bagenda me usanga hagenda ari bake ese wimviye kute kuja kuri university? Je mu mibereho yanje ntabwo nashaka yuko noguma muhira. Oya nawe ndavyumvira yuko inaheza imanuté nzoja kuri university. Okay. Ines twashaka kubaza ku university ubona ubuzima bwa university bumeze gute? Ubona bwari bumeze ico kimwe naho wari kuri imanuté? Basi ndiko ndabiraba haraba muri kiya gihe ca imanuté ufite ikintu c'ubwana ariko umaze gushika kuri université urabona yuko hari ikintu gihindutse guko ubona abandi bantu mutari musanganwe kandi uba unje mu wundi buzima. Novuga nko mu bintu bijanye n'ivyo kwiga biba bihindutse cane gose kuko ubona abigisha batandukanye pakoro y'ahandi. Okay. Ines bariko badukurikirana ni benshi hama twashaka kubaza watubwiye difference iri kuri université no kuri imanuté. Ines twashaka kubwira ubwire akamaro bariko badukurikirana ko kuri university kuko hariho benshi usanga bahejeje imanuté bavuga ati ubuzima buhereye nyene jewe ndindiriye umugabo ubye ndindiriye umugore kinjyanye ndakondera ubundi buzima. Abantu kuvuga yuko akamaro cyane ko kuri université no hanura abajene bandi baheza imanuté bagaca bicara muhira no kuvuga yuko umaze gushika université ubura umuntu akuze bimwe vy'ubwana urabiheba kuko ubugiye kubaho ubundi buzima bwo kwiyumvira ibindi bintu kurusha kuko uhura n'abantu novuga batandukanye kuko dufate ukinashikayo hoho ubu ntaburamenya ugendana nabubonye bose ariko uko imisi igenda niko umenyana n'umwe hama wumvise yuko mushaka kujana nawe mukajana nawe. No kuvuga yuko iciza caho je maze kubona nuko umaze kwiga imanuté ukaja université yuko ubura umuntu akuze. Coco Ines nashaka kubaza igihe waheza imanuté muri bijye vyumvira ariko bavuga yuko waja university igihe waheza imanuté iyo haza umuhungu cyangwa umutipa akubwira ati ndashaka kukurongora
est-ce que wari kuvyemera kandi uramaze kwiyumvira yuko ugira uje university? Oya, Yo. ndaje kwemera. Uramaze kuja nyene muri modi ko ja university. Yego. Okay, nese nshaka kubaza urafise uwo mukundana gushika igihe uri en couple? Ego, ubu ndamufise. Nesi, umuhungu mukundanye mwatanguye kuja en couple ryari? Nta gihe kirekire kiheze kuko abo twahoranye mu minsi iheze twaratandukanye dupfuye utuntu, ariko ubu nta gihe kinini, ni amezi 5 gusa. Amezi 5 ni make. Ndakubaze uwo muhungu muri kumwe uri kuri university, eske arakorohereza kwiga neza university ou bien mujana n'ibihe mujana nyene n'ibije? Oya, aranyorohereza. Tugenda ku kirori, sheri tugenda hanye uragenda ntiwimvira ku ishuri? Oya, ivyo ntavyo ntwarama. Okay. Umuhungu aragukunda vyo marashaka agufitiye intumbero nziza. Amayenesi twashaka kubwira kusaba ubwire impanuro ku banyeshuri bacu ku bari imanuté canke ku bahejeje university imanuté bicaye muhira, ubahe impanuro ico bokora. En fait, ikintu mbona nuko abantu bibaza yuko ubunye amashure atakamara afise, nuko bo kwishiramwo yuko akamaro kahari, kuko umuntu wese afise amachance yiwe, uyariga n'uyakiga, ariko umuntu wese afise bahati yake. Niko bavuga mu Kiswahili. Okay, ino sirumva Igiswahili cyane. Oya, ari buke gusa ndagerageza. Uba ahantu hari Igiswahili nyene bavuga Igiswahili. Barakivuga gusa jeracho ndacura kuriyemwe gusa ndagerageza duke duke. Okay, usanga utumva ahantu nyene. Utunyene uzuravuga ndiko mfata. Okay, nesi bandanye bahe impanuro. Ikindi kintu novuga nuko bamenya imibereho y'ahandi y'ubundi buzima, kuko kenshi nk'abantu babi biga imanuté baba baramenyeye kuregwa na ba nyina cane gose, ngo singenda kwishuri batamaye icayi. Ofite ni tubona inyungu ucuyibona, kuko kenshi ni bake usanga baba nko iwabo, usanga benshi baba muri famille, abandi nabo baba aho bita mu makampisi sinzi kwati. Okay, nisi naguciriyemwo ndibaza ukiyimanite ije ndiko ndumva ngiye ntiwategeza kuja kwishuri uvuga ati mama tukuma icayi tukuma amahera y'umukata kuja kwishuri. Ivyo nabisaba cyane gose. Urabona ati jewe nije nirera byose ntegeza kuvyuka nkitegura nkaja kwishuri. Ivyo by'icayi urabishira apa kwanza? Ivyo ndamenya yuko mukemba ngiye kwishuri ntaba ngiye gufungura, ninavayo ndabitegura hama mfungure nawe bisigiye. Okay, nisi twashaka ikintu wosaba kuri TV yacu, ikintu wosaba nk'aba fans bacu abahora barerera iyi TV yacu. Ikintu nsaba nk'abantu bakunda kurora iyi TV yanyu yacu ni yacu twese yacu ni yacu Ines. Ndasaba yuko boza bashaka ama like. Okay, basonda kanyenyene bakazonda uve n'ibindi nyene. Okay, ku bakunzi bacu ba Amasinzo TV turasabye mushireko agakengere mu byo kagakengere mu kandeko. Tukaba tugira ati turashimire cyane kandi turashaka yuko muzo ko mukurikirana ikiganiro cyacu kiraryoshe cyane. Kiratesa.